Hello my people, bantu banje mumeze neza, mumeze bien, mumeze zwaga. Ya ondomeke ni Ezechiel worshiper. C'est la Burundi Kingdom TV, c'est la TV qui fait des bonnes émissions. Ndababwiye ngo naho tutazobashikana naho tutazobageza. Murabona yuko turabakoreye suite ikiganiro caherutse ndetse mwabonye yuko hari umuryango twagendeye aho vyari bimeze ukuntu nuko ubuzima bucumbagira, ariko twagerageje guhiga umwe muri novuga ngo chef w'urugo umukuru w'umuryango hamwe mwabonye twari turi rero twamuhize. Murabona aka karere turimo n'akarere katoroshe cyane, ndetse n'uyu muntu mubona turi kumwe reka tumuramutse ndetse atwidondore atubwire abiri canke atatu, ariko imbere yuko atuyagira reka manzu ngirire like, share and comment ya musugira ngo ubandanye ukurikirana ibiganiro vya Burundi Kingdom TV. Mutama bite? Ni sawa. Mumeze neza? Mumeze neza. Ku mazina yanyu mwitwa bande? Nitwa Kigazi. Jamari Kigazi, kumbure kumubonye tuje hano hari hano tuje tuva ku muryango hariya kure cyane aho twasanzeho umuvyeyi wanyu ndetse yashoboye kuba tuyagira ndetse n'ubuzima bwiwe twasanze umengana ubuzima busa n'ubutoroshe aho mutuye. None tugiriye ko ndetse tunanababaza hano hantu tubasanze muri kano karemwe musanzwe mukora iki? Hemwe Umurimyi. Turikorera umuraka. Tunakya umuntu atuhenuje akati umuraka. None muri utwo turaka mushobora kuba mukora ndetse mukorera hano hantu igihe cyose biraka byose ntivyigira bibura muri na cyane cyane tubona hano hantu menga hari amazi ndetse n'indimo zaho menga nizimeze ukuntu. Tunamura kake tunamura akaraka nukaronga minyoti. None nka Jamari kino gikorwa canyu c'uburimyi kimaze igihe kingana gute? Kimaze imyaka 5 turima umuraka igihome 2-3 tukatunga n'umuryango ari umuntu tubura ari umuntu turonga nakune kumanyu. Urumva mukubaho haro kurondera kuronka cyangwa ukabura byose igihe vyama vyajanye. None turabona ko muri abapapa abana bangahe ufise abadami bangahe? Umugore umwe n'abana babiri, umwe yagiye kurondera nanye umunye kurima isuka kunoronga uyu munsi nikapamo tukaronga umwumbati. Murabona nkuko tubasanze hano tubasanze ku kivi twari twabahize turabahiga ndetse nari yamuhira. None ko nkuriya muvyeyi twasanze hari ahantu twasanze kumbure afise n'ingwara y'ubuhumyi, bire ukumibereho yiwe isanzwe iborohera cyane. Imibereho yiwe wapi na kintu yifashe ni kutya nyene wamubonye nyene n'umutamakazi nakibona n'amaso nakibona niwaho nyene kutya niwaho nyene nakina yifashe. None nkuko bimeze kurya muramaze kuba mumusabira ubufasha canke ndetse n'ibindi? Nta numwe atikaho kumufasha utamutamakazi na numwe muraba na numwe nuturabona abantu bamufasha bamuterera ati tora nakumati. Ego Kigazi, akazina ka Kigazi kavuye he? Yewe akazina ni papa na mama mari nyitwe. Mba kuko muvyeyi yaratubwiye ngo akazina kanyu n'akazina ko buhizi turagerageza kumubaza duti none Kigazi cyavuye yaravuga ngo Kigazi twafuye kuri toroko nyine. N'abana bamwe n'abana mari nyitwe n'umwana mutonyi nene ni cyane nafata ko mu muryango. Kandi kumbere naho twagiye duca twagiye tubona umenga izina ryanyu rirazwi cyane kajya karere sinzi impamvu. Rero maratuzi na kwemwe tura ni batufasha n'abanifasha tumeze nawe muri ata paratiye. Aho mubaye umuvuze ngo mumeze nabi, ariko twasanze umenga abana bose barabazi n'umwana mutoyi yumvise izina rya Kigazi acamenya ati Kigazi ni naka. None kugira bamenye Kigazi hari akantu mwo bamukora gatuma mumenyekana cyane?
kigazi ko bamona turi kumwe n'abana ni naka makaranyitwa n'umwana wese n'umwana wese banyitwa Yo bantu banje Kigazi is the superstar aho tumusanze ku KVA asanzwe ari umurimyi kumbure mwarabonye aho twamugendeye dusanga aho asanzwe abaye kumbure turasanga umuryango wiwe ubuzima butoroshe rekiganira a lot of the success on the mic and Ezechiel worshiper kuri ya TV yacu Burundi Kingdom TV c'est la TV qui fait des bonnes émissions yavuze ngo naho tutazobashikana na tutazobageza aho tuba twumvise inkuru zimeze neza inkuru zitohojwe neza kivuze ngo ivyo tubashikiriza twama tubashikiriza ukuri iminsi yose rero uyu ni Kigazi ku mazina yiwe umurimyi hano muri zone Kanyosha aho turi aho bita mu mariba ino mu mariba ashika kwa kinyoni kwa fundi kwa fundi none bon tubasanze barima kwa irengarenga kwepa turima irengarenga tukarima inyumbati ikintu cyose tukora iyo tuhure irengarenga ibiharage ino umuceri n'imiceri none bon bino biye kumenga amazi yabaye menshi amazi yabaye menshi ubu ko turarima ikintu tutuje turima marengarenga umuceri nawo tuwurima muti amazi yakabanutse okay bo rero ubu turayaga dufate nk'ubu Kigazi yatubari ati jewe ndi umurimyi ndagizene dufate uburimyi turabushize ku ruhande Kigazi ubu umuntu yompa amafaranga yosha kuri iki yewe no kora akanye kinimo ntirengarenga nakuriyemwo kufana kera honye akanye k'umurimyi n'akati k'umuceri n'icyo umurimyi ego none ku ruhande rw'uburimyi ni kihe kindi kintu Kigazi ashoboye yewe amarengarenga yo nshobora kurima cyane nshobora kurima irengarenga nta kindi kintu ushoboye oya nuwo ugira icyo agufashije ni muri bwa burimyi nta burimyi nk'irengarenga nko n'amahyo kumanuka ndacyari umusore n'umva mo ikintu rero ndakwishyukiye ni irengarenga irengarenga ubu nyene Kigazi uwo muhanyi ibihumbi amajana 5 yo bikoresha iki yewe nokora akati nababariye nokora akati nimo ngakontesha ahantu norima nimo kamarengarenga amafaranga menshi umaze gukora ko nangaye amafaranga menshi umaze gukora ko kw'ijana ku majana abiri ibihumbi amajana abiri ibihumbi ijana na 40 nahoma na 20 na 30 nahoma igihe uronka ibihumbi amajana abiri wari wayaronse mu buhe buryo mu buryo turima irengarenga tukarima irengarenga aje mu isoko ihari tukakora ijana cyangwa abiri cyangwa 40 cyangwa 30 ego ikiganiro a lot of the success aho tuko turabayagira twahuye na Kigazi ari kutuyagira ivy'amateka umurimyi ari haba hano muri zone Kanyosha twamusanze aho bitwa mu mariba ari mirengarenga imiceri imyumbati ndetse n'ibindi rero murumva ko tuyagira uko biri kose ubuzima bayeho arabushima kandi abushimira Imana kuko ntaja kwiba ntagira ante ntashobora kubura ico afungura naho abironka bimugoye ariko utwafungura aragira ante araturonka none nkabare bariko baradukurikirana ni giki woshobora kuvuga uti jewe ikintu ushobora kuba nosaba iki yewe wofasha bakanderera ubona ko menye nabi ubuzima bubi cy'ukuri n'unyamutamakazi turafite ubuzima mubi kose anye ino mu mariba wotufasha n'akantu reka batufashe n'akantu tuyunganire marime utamutama arimo n'ikurengarenga nipe 5 kwanza wenda gucorera rero bon nibaze yuko ikiganiro kigiye kurangira kumbure ndetse no mu vyo yaratuyagiye twama ducisha munye tukayaganye no tubazo tuba dutandukanye Kigaza kunda gufungura iki
yewe afungura akaseri ibiharage mu umufu abigori umufu n'imyumbati n'indagara n'ibiharage iyo tufungura. None nka wowe bivanye n'akazi ukora tuvuze ati dupime ku munzani woga ibiro bingahe by'umuceri? Nk'umuceri ibiro 10 nk'ufite abana 10 n'ibiro 7 nk'ibiharage iyo tufungura ku munsi. Wabonye ufite n'umuryango wabonye ya kito. Iyo nda yawe yojamwo nk'indya zingana gute? anye n'ibiro 2 yojamwo. Umusaza aratwishe, umusaza kubita ibiro 2 by'umuceri mane. Wowe rero usanze uri wa mbere ku mateka. Wowe nzogutwara mu higano mane. Yawa. Uyu musaza aranyije cameraman. Umusaza arankoya. Yap rero turangiza kino kiganiro cyacu yabandanije tuyagira kandi byinshi mwabonye ko twanezerewe bigenze neza kandi atubwiye byinshi kandi byizegwa byo kandi by'ubuzima bwiwe bwa minsi yose. Rero bon ari umuntu arubye ngo umuntu ugomba gutasha umwe ngo umuntu ugomba gutasha wagomba gutasha nde? Ema Tanya ema namushimiye meze nabi Tanya meze nabi ema meze nabi antonongera abantu nakafanyamya meze nabi tukune nabatahi. Rero uwo bitwa Hanya ariko Fabien ahuri uri mu gihugu ca South Africa, my brother, my big brother ahuri wabonye yuko uwitwa Kigazi aragutahije. Rero nibaze yuko aka message kiwo akumvise rero abukora umuti kugira ngo ibintu bibananye bigenda neza kandi no message nibaze nigushikira ucukorayo. Rero murakoze cyane kandi maze yuko message yayumvise kandi bigenze neza. Merci beaucoup. Mane umuhesha kire nakatikiwe. Sawa. Okay, merci beaucoup. Reka rero ubambwirire muti nimugire subscribe. Mama Reka bambwirire uti gire subscribe. Mangirire patarami. Kasubiramwe ijyanyuma bagire subscribe. Mama we Okay musaza ni petano basi. Yawe ubikora neza turarangije ikiganiro kigenze neza. Umusaza aradukoreye umuti cha bless.